Yes, bakunzi ba Isaac TV nkuko mubibona rero Natasha ari kumwe hariya na Alvin. Natasha ari kumwe na Alvin hari urabona ko umenga abantu bose baje ngaha artiste bose baje ngaha bari bameze neza cyane, bari bahagaze neza, bari urabona ariko bari baberewe, ariko Natasha yatangaje abantu benshi cyane hamwe na Alvin aho bicaye. S'il vous plaît reka nsubiremo, aho bicaye biragoye cyane ko umuntu wari wese hashika, aho bicaye biragoye ko umuntu ariko je ngira ncengitire muri abantu nyene hano bicaye ko hagoye, ariko je ngira ncengitire hanyene ndabavugishe umbabarire. Yes, bakunzi ba Isaac TV murabona ariko nabashikira Natasha umbabarire baracyari mu gikorwa ariko ndi oblige kubavugisha abantu. Natasha ndakara nanje ndabaramukitsa ebona nacheka nini Alvin ni bon poa utavuga Alvin wowe ndi kumwe na Natasha urumva ko novuga gisha kumenya ikibazo cya mbere. Alvin ni artiste n'umustar, Natasha n'umustar. Ikibazo rero kiri ngaha kubera iki mwashimye ko mujyana kumuherekezanya, like mutubwire ni couple ni mubaze umugabo cyangwa umugore? Mbaze umugore, mbaze ko jewe mubaze Alvin babaza umugabo he babaze umugabo niwe mu gifaransa avuga c'est qu'ils sont dans la rue, les dans la rue. Ivyo ubonye ni kunyene hama nta byinshi bisigaye, nidushaka ibintu by'amajambo jambo mutangure kuvuga wo amashowbiz. C'est pour sobona tuko kimya sawe ivyo ubonye ni iyo nyene. Okay, Natasha Alvin mwaberewe s'il vous plaît. Tegerezwa twabivuganye twavanye muhira turi kumwe. My goodness. So mbabarire tuko turapetirwa abantu ariko ntaco. Natasha uno musi afite nabonye umenga mwe ngaha minota mike cyane zo tubabuze. Cyaravuga ati reka ndabafatira ndabajanira. Bagize neza. Urabona ko wari wicaye ahantu vraiment atafungure. Alvin urafungura ndibaza. Quand même ya ntegerezwa arabizi ko nkunda ibiryo. Tada tukule kwanza kidogo. Nicuro ya mbere tuboranye na Alvin na Natasha. Je n'ubwa mbere ndababonye kuva aho Alvin yisabiye ya Sanbali waronse hariya kuri BTV bazoronga menshi agena inugura imiryango mu Alvin benshi baravuze amajambo menshi kuri kijya kintu wakoze kwisabira amafaranga ati kubera yuko wari muri kategori n'umuririmbyi hamwe kacu amafaranga ati Alvin yari suzuguje vraiment. Je shaka kumbwira commentaire ibintu ni buhoro umutsi none ko cagiye ari amahera ubu naho ni bambi ubu naho ibikurikira muzobira muzungu azokumena wa mugabo naco kimyaki. Natasha iyo umugabo ariko araba ama interview nkaya ariko abona ibintu nk'ibi kuri rezo sociaux tuvuga ibintu by'abandi ndagusavye ya n'umwana namuzanye nguri ya Leila ariko numuvugisha ndagusavye ndo mana tonge biti ya awards ya félicitations Rose award ya kanga turindire kwanza bihere award ya kanga ndavye byamfise nyinshi indirizindi hari zindi none erga Natasha ararenza ategezwa kuronka izindi undi mwaka papa Natasha warakoze akabati special kigira mama kandi zobahamagara Alvin tuzobahamagara ya mutuzobahamagara ahubwo tubagira akantu nyene abe awaji zose na Rose si bintu madame ra ngaha turi muri awards Natasha chafuha Natasha nitugane wewe aje ndiko ndarabira ibyawazi bamenyera journaliste muri muziki gusambura ntuzi ibyo turimwo aho uri kurasambura none nk'ubu urazi ibyo turimo uri kurazana iby'abandi muri mu kirori nk'ubu ngaha wizi gute ko noshika mfukama aronsa agashimeka Ebana achana na huyu achana. Okay, by the way murabibona abana ba artiste baryosha sana social media. Natasha bimaze gushika ukiyumvira gukina movie na Alvin kuko kenshi ndavye Instagram ya Alvin, Instagram yawe the same, like murakunda gutwenza abantu, murakunda gucangamsha abantu, nta kantu muri yumvira gukorana navyo tovuga muzobibona music collab muzobibona ibyo muri ko murabona nga mbandanya Alvin nituvuga ibyinshi uraza abarundi amajambo showbiz turiki
bacavuga ngo ibikorwa bizokwivugira. By the way, big up sana nabonye Natasha yaronse uno munsi yatekereje si Bintu Alvin. nabonye ko yabaye umushinga nta Hewe urabona wowe turi kumwe arasarira uno munsi. urabona ko turi kumwe ntegezo gutekereza. okay sawa abantu Abagenzi sinana baramukije wumva ejo nzobandikira bose désolé. n'abagenzi bigize umugani babose coopérative nadabuje mwaririmbanye wose umva sorry ana ejo nari busy antuka gatawurisa. Alvin twibira akabanga kuba hafi ya Natasha bisigura iki iwawe? bisigura ibintu byinshi cyane mu mutomenya. Bamwe bavuga ati shobora kuba mwiranya ari byo ushaka ntabyo mumenya ni murindire. okay sawa Natasha félicitations nizi bage ni bazi yariyo ati no mire by the way je ndashaka tumvugishe gato Natasha kugereke look iyo uno munsi yatangaje abantu benshi cyane urumva urisa wenyine yiwawe look propose ni je na mu propose ni wa propose yegere yamba muri Noel ni bijya wakawa dusabe kandi kuko ni awazi y'agateka yakoze yabiteguye karibu sana. ndabona wari wambaye Natasha ariko yabere barabaka kantu vraiment ninde yamuteguriye style tumvise yuko ari we yayiguteguriye wewe ari uwundi tureke kuvuga byinshi ni navyo vugama. okay sawa Natasha uno munsi look yawe wambaye kuva hasi gushika hejuru. Alvin Natasha ndabona mengari ya samari eske uri sûr ko wewe ko utarose award ntacyo vya jewe sinari ndimo muri ibi je ndi kumena Natasha urabona harurimo abaje kuronka bose bari bazi ko baronka oya je sinari kumena aba je na Natasha mu kategori ntiwinjiye oya vraiment okay numa va guteye iteka ugende kuhamagara abaronsa mais c'est très bien quand même nabishimye sawa akajambo kamwe kwa DJ Pro yateguye no munsi no award. DJ Pro merci beaucoup oh baramama baragomagaye kandi Natasha arasudurishira bamamagaye turi muri interview kuri kwimana mundabi mama we bamuhamagaye turi muri interview we. Wow. Alvin. Alvin aguma fata kuboko. Mama. Raba kantu surprise batugiriye. Bamuhamagaye turi muri interview vraiment ndabira ibintu bibaye. Wow. Bamuhaya kandi gashimwe Silvoke. Darush. Bakunze bayiza active twara hari kamera wa muhungu we je award zingure award gira kabiri niyo mpamvu turabashimiye cyane Alvin rero agomba kujya kuri ushimwe nyene mu mutanga tuka ari abantu wegenda uravye ubona ko ushimwe bukwiriye sivyo none ari igihe umuntu akora cyane wenyine ku buryo ahawe agashima umuvuga we muntu kabisa agashima agakwiriye kandi nshaka kuvuga byinshi mutagoye kuvuga ngo navugisha icyo sibyo none. Félicitations Natasha, félicitations vraiment. Merci Alvin. Ya reka tugira agafoto mu nyuma. Yeah, mon vivona gota. C'est Bintu, la Amaz, la Miembe, la Awad. Reka mvuge kandi merci beaucoup. Murakoze cyane abafanzi ba Natasha, ya team Natasha n'abakunzi b'umuziki Burundi. Reka nshimire kandi platform show. Merci DJ Pro. DJ Pro uri he? Asante sana Asante, ubarikiwe. Sijui kama zingine zikingali zinamwangika. Nasahau hata kategori niko kama ni 10 kama ni ngapi. Lakini na kuheshimu na nafurahi na nakupa courage sana. Uendelee kitu kama hiki. Watu wanaona kama ni kidogo lakini ni kikubwa. Endelea pole. Sawa, na sisi tunafanya makubwa kwa sababu ya watu wanatupa courage. Yes sir. Murakoze cyane. Merci. Ariko kubera ki waje uri kumwe na Alvin Smith. Alvin. Uri he? Waje uri kumwe na Alvin. Oh my God. Kwani c'est Bintu. But pige picha.
babwira akantu. Mu Kirundi bavuga c'est qu'ils sont dans la rue, les dans la rue. Murakoze. Merci beaucoup. Hasigaye award imwe gusa. Award imwe ya nyuma. Dusabe babigeme bacu basubire kandi batuzanire award imwe isigaye. Hama Pro. Marabaki moja. Mimbabazi zawe mama vuta yawe ngukorere nanje ico wamamagari ngukorere nanje ico wamamagari. Nitwa Olivier Niyongabire ndi umuririmbyi wa Gospel Music. Nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe, j'aime na commentaire, munshigikiye muzoba mushigikirwa c'Imana. Ndabakunda cyane. God bless. Tima wanje shemeza umwami kanwa kanje muririmbire. Be Mama Joyce kumenga wataye umutwe n'amayi. Reka cyareka Papa Gloria ahabona nataye umutwe mu mezi uku kwezi naye ifise urubanza rwa dote na mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe sibo bazoba bari mu gihugu ca Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuze aho mbaza naho bandangiye hose bo binkorera nsanze bizimvye cyane. Je nabuze ico fata nico ndeke. Yo nta makuru ufise. Bimeze gute? Neza na neza mu ntumbero yo gusezera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot, mariage, gutwikurura, ama anniversaire n'izindi manza zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twokwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna. Na cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha. Aho rero urambariye none nka adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora. Ikitabuze na amazi mu mpange. Neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri niho ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugaca ubahamagara bakagutunganiriza. Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda. Isaac TV.